DJ PAULIN ninde kuri wowe? Umugenzi mugabo cyane cyane ni novuga ni umumentor ni umuntu nyene ego ni umumentor ego Isaac TV ho ndabukije cyane abakunzi ba Isaac TV bonsoir cyangwa bonjour bivanye n'amasaha mugeze ko kuba bukeye murabica muvyumva so kuri micro c'est na love yagarutse ku yindi ncuro ndi kumwe n'umwigeme mu mama kutanga Eva umumama umwigeme ya umwigeme turagoye ikaze urakoze cyane ego ndashima nawe rameze neza so Vania ICE turamutse cyane ariko abakunzi ba Isaac TV hari yazigiye batakubona udahari Vania ari mu biki yarihe Nako nditaza kugira nshobore kubazanira ibikorwa byiza cyane yego niba tukabakunzi ba Isaac TV uko bivuze ati yari karitaza yari kararondera hava na hashika nivyo kuko arafise indirimbo nyinshi yagiye arakora izo ndirimbo zarakunzwe kandi zarakunzwe cyane Vania ICE rero twagiye kumenya waje muri system uvuye muri gukora ibintu by'amakaraoke ucuza gukora indirimbo ku giti cy'iwawe mbega kuvuga gukora indirimbo ku giti cy'iwawe ni yahe experience irengeye bya bindi wahora mumaze kubona nkuko byumvikana n'indirimbo ziwanje ko ubundi nasubiramo indirimbo z'abandi deja iyo experience irabaye gusoma kumva yuko ugenda imbere y'abantu bakakumviriza uri kuririmba ibintu by'iwawe wanditse ukagenda gusohora biraryoshye cyane iki kintu cyambere uvuga ati je iki kintu nkiva mu makaraoke carananiye gusumba mu gihe nari ngiye kwikorana kuririmba playback kunyuzuye yere yego ariko vuba byari bimeze neza haba muri kote ya karaoke ndetse no muri kote gukora indirimbo uri wenyine cyane tumaze kubona mu makorabo menshi turavuga indirimbo wakoranye na DJ PAULIN ariyo ndirimbo yatumye cyatukumenya nka Vania ICE turakora mu yandi featuring agiye atandukanye Alfro n'izindi nyinshi cyane niyo ndirimbo uvuga ati je indirimbo ndayishimira cyane gusha izindi zose indirimbo zanje zose ndazikunda no kuri zose yego zose iciyumviro cyo kuvuga ati ndavuye ku makaraoke nje kuri mbizari cyavuye n'umuntu yagukonseye ati kora guca ni wotera imbere canke byakujemo wenyene oya byari bisanzwe birimo mu bintu novuga nti usanzwe uririmba urarota kuzohava uririmba utwawe bon je personnellement navyo nahora mbona ko nzohava ndabikora mugabo hari abantu bampushinze nivyo bakantuma niyemera gusumba numva no shobora kuja kuririmba izanje donc yanovuga ko cyane gose mu bintu bufise umuntu agushiramo ingufu canke agusupportinga kugira ngo ukore ca kindi utari bwakore uri wenyene après yaho twarabonye indirimbo nyinshi cyane ziwawe amajambo y'abantu ntabura bagera avuga ati Vania ICE ni true story yiwe twashaka kumenya irevle hariho indirimbo wasohoye après tukora mariage mu nyuma surasoka iyindi ariyo shaka duhagariko cyane indirimbo heruka baravuze amajambo yo bari true story mbega duhumuco true story canke nivyo byo kurimbira abantu nyene muri social ni histoire vraie mugati ari Rwanda mugati ari Rwanda si wanje mugabo quand même ni si histoire nimwe harimo ama histoire nk'atatu abiri nzi ku bantu nzi by'ukuri yabaye mugabo si Rwanda yego ora ama commentaire menshi ni yiwe yirabiye ko mugabo abaririmbyi imboneza muririmba ibibaye muri societe mukayipushinga kugira ngo babandi babakurikirana bavive babone bwa buzima ko mubuzi yego Vania ICE DJ PAULIN ninde kuri wowe umugenzi mugabo cyane cyane ni novuga ni umumentor ni umuntu nyene
Ego mu moto. DJ PAULIN ndamuze kubera yuko nawe nyantukari mu bantu baguhaye ingufu, mu bantu bagusapotinze cyane. So turi ngaha ndibaza abantu baravyumva rugwamo bara amajambo menshi. Turi muri concert yateguwe na YAGA ifatikanije na UNICEF. Concert yiswe Yangabire ni concert ifasha abana ugwaruka kugira ngo baduze amatara yabo. Vania ICE numwigeme umwe mu bigeme benshi bashoboye performinga kuri umunsi. Vania ICE kuri we yibaza ko ari iki ni iki catumye amuhitamwo. Turafise abarinze benshi, turafise abantu benshi vraiment. Vania ICE yibaza ko ari iki catumye bamushwazisa kugira ngo baze guperforminga. Ico kibazo twokibaza YAGA. Ico kibazo twokibaza YAGA je sinzi gituma batoyeje ariko ibikorwa byanje nibaza yuko biba bituma aribyo bampamagara ariko sinomeye gituma bacaguye je tubabaze. Rega tubabaze ko muri bazobitubwiye muri commentaire batubwiye ati Vania ICE n'umuntu akora neza, n'umuntu afite indirimbo nziza maybe kandi turi sure yuko ari indirimbo nziza kandi zimeze neza cyane. Vania ICE rero n'umwigeme aririmba nize ntambamye muhura nazo muri akazi. Amajambo nkuko yakora bivuga abantu benshi bavuga amajambo menshi ku buzima bwawe batakuzi cyangwa batagize iki ariko ibyo byose birimo mu kuba image publique. Izindi ntambamyi zose Imana irazindinda. Karahezagiwe. Ego Vania ICE urafise strategy ukoreramwo novuga ko urayisangije good. Ya strategy indirimbo zawe zigisohoka mengo ntiziba ziri mu bantu cyane muga petit apa n'indirimbo ariko gusohora c'était moi n'indirimbo kiza wamengo ntiri mu bantu muga bomba n'umwana ari haguca abayizi none ni kubera iki yo mwaye ukoresha oya vraiment ntavyo nzi. Cyane promotion ucugira mu nyuma oya je na promotion nini yangira mbashaka yuko igikorwa ini wacu ari ciza kirishikana mu bantu. Ego cyane gose bibaze yuko ikintu ciza kirivugira aho kigeze kirivugira right. Nibaze yuko indirimbo ziwe babanda bazikunda kunze ba Isaac TV mu banda musupporting ibikorwa vya Vania ICE kuri YouTube channel yiwe. Vraiment indirimbo ziwe zimeze neza cyane gose. Vania rero haheze umwanya muto duhaye indirimbo ariko nk'abakunzi bawe ndetse n'abakunzi ba Isaac TV bitegeye ikindi gikorwa featuring canke uri wenyene. Ivyo sinobivuga ariko atagihindutse imbere yuko umwaka urangira ndabahinde indirimbo kurangira turi mu 11 twumva yuko tuzoronka ikindi gikorwa kirenze kuri ya yindi kandi twaze kuzoza iryoshe gusumba. Yego cyane gira akajambo rubwiye abakunzi bawe. Ndabashimiye cyane kubona mwamba muko murashigikira kuva ku ndirimbo ya mbere. Ndashimira na Isaac TV kona nyikoze kuno munsi gashaka dukora n'ikiganiro. Turabakunda cyane turetse ko mudufasha mu kugira indirimbo zacu zigere kure. Murakoze cyane. Ariko tukiri ngaho nyene akabazo kanyuma. Vania ICE ari dogegwa n'ibinyamakuru nutanga umwanya ugira promoting indirimbo zawe cyangwa ibikorwa vyawe. Why? Narigeze kubihagarika kuja ku ma TV online kubera pour une raison personnelle ariko nkuko wowe tuba twaravuganye n'abandi ari bishoboka je nditaba vraiment niyo binaniye ndishura umuntu nkabwira igituma bitamvuye urumva bidoga nibaza ko atarigera banshikira ngo tuyage. Tugushimire Vania. Murakoze cyane gose naryohe. So abakunzi ba Isaac TV turabashimiye cyane bandaye musupporting ibikorwa vya Vania ICE kuko n'umurundi kazi wacu aririmba neza kura neza ko dusupporting abandi nawe tumusupporting tumube habi. So kubwo rero sena naflavya kuri micro ndakunda cyane. Bye bye. Isaac TV. Oh.